Iyo ngingo yo guhagarika uturusho twahora turonswa abanye n'imitahe abakozi b'amabanki hamwe n'amashirahamwe leta ifise nk'imitahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umushikiranganje w'ubutunzi bwa leta nk'uko urwandiko rw'umushikiranganje ndiho ku bwayo rwo kuri uyu wa 16 ntwara bivuga. Iyo ngingo yerekeye umwaka w'ibihumbi 2021 ujanye n'ivy'amafaranga. Ubwo rwandiko rusigura ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwiherero yagiranye n'abakozi bakuru ba leta kuva ku wa 4 gushika ku wa 5 ntwara n'uyu mwaka hari ku kibuga c'umupira w'amaguru c'Ingoma mu ntara ya Gitega. Kuri ivyo abahinga mu vy'ubutunzi baganiriye na RPA batumenyesha ko iyo ngendo ya leta y'u Burundi iva hanini ku bibazo vy'ubutunzi bikomeye biyihanze. Nkuko abo bahinga b'inzobere babandanya babisigura ngo iyo ngendo yatanguye kwibonekeza kuva muri 2017 aho abafasha Burundi batari bake bahagarikiye gufasha ico gihugu ubutunzi bw'igihugu bugatangura gucumbagira. Abo bahinga basigura ko mu ntumbero yo guhangana rero n'ivyo bibazo vy'uburyo ikoresha ku mwaka leta y'u Burundi icirondera vyanke bikunde uko yokongereza amafaranga yinjira mu kigega cayo ikongera kandi kanagabanya amafaranga yategerezwa kuriha ivyo yakoresheje ibiheza bigatuma abandi bakora mu gisata c'ubutunzi bavyishura mu kibanza cayo. Kugira ibishike ko rero abo banonoseye ivy'ubutunzi bavuga ko kubera ko itacizewe mu makungu nk'igihugu gishobora kuriha amadeni yaco leta y'u Burundi yahisemo kwandura mu mpera z'umwaka ujanye n'amafaranga ikoresha uburyo bwose bushobora gutuma imara kabiri. Mu gusozera abo bahinga bamenyesha ko leta iriko ikoresha ububasha ifise ku mabanki mu guhindura yikwegera ko amategeko ajanye n'ivy'amafaranga na cane mu gutegeka amashira hamwe n'amabanki yayo canke ifise nk'imitahe kuyiha mu mpera z'umwaka amafaranga yasagutse amafaranga asanzwe yaragenewe abakozi bayo mashira hamwe.